ijambo ry'agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese tubakengurukira uburyo mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika kunyota mu kutwereka subscribe canke s'abone kuri page yacu. Umuntu ryo bari ryo rya mbere ashikiriye kuri page yacu twamusaba yuko yogira subscribe canke s'abone kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Kuri no munsi turi kumwe n'umwigeme twagomba kugira ngo tumuhe ikaze abaramutse yongere abidondore. Mutumire karibu. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV ndabaramukije amahoro y'Imana. Witwa gute? Ku mazina nitwa Nizeyimana Sandrine. Nizeyimana Sandrine mukora iki mu buzima bwa misi yose? Narahije amashure ntaco nkora ndabona. Warahije amashuri y'intango n'ayisumbuye canke amashuri ya kaminuza za licence zose warahejeje? Oya, nahejeje Humanité. Okay, amashuri y'intango n'ayisumbuye. Sandrine Nizeyimana murasenga? Yego cane. Musengera hehe? Nsanzwe ndi umukristo wo mu shengero ry'Anglikani paruwasi ya Ruziba. Sandrine Nizeyimana mbeho musanzwe murahe? Nsanzwe mbaha nyene mu Ruziba. Ruziba ni nini? Ruziba maja hehe? Kuko turumva mu Ruziba hari aho bavuga ngo Munyabugete, hari aho bavuga ngo mu Ruziba, hari aho bavuga za Gitaramuka, ni mu Ruziba maja hehe? Ni muri quartier Kazimuha. Quartier Kazimuha ku muntu atahazi neza woshobora kuhamugereraniriza gute? Uriko urava muri ville ushobora kujana rya Rumonge, ikwibarabara rya Rumonge nyine haruguru y'ibarabara ushitse kuri station Shasha uri kuregereza uruzi rwa Mugere. Okay, Sandrine Nizeyimana uno munsi twari twifuje kugira ngo dushobore kuganira namwe kubera ko twarumvise ivy'Imana igenda ikorera abantu bayo, nico bituma twagomba muri bimwe Imana yabakoreye kugira ngo mushobore natwe kubitugaragariza mubimenyeshe n'abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV. Mu makuru dufise twarumvise yuko mu bihe byakahise by'ubuzima bwanyu umuvyeyi wanyagihero agiheza kubibaruka yaciye Imana. Sandi twagomba mutubwire byakurikiranye gute kugira ngo isaha uburi inkumi nkuko tukubona isaha nta tubazo wagiye uhura natwo wakoze nyene ubona uko nyene ubuzima busa n'uburyoshe byagenze gute Sandrine? Muri make ntibyoroshe sinoronka aho mpera naho ntangurira naho mperetse ntibyoroshe cyane. Muri make maze kuvuka navukiye mu bibazo, naravutse nk'uko abandi bose bavuka ariko ndi umwana wa nyuma umuhererezi. Uri umuhererezi mu muryango w'abana bangana gute? Ndi umuhererezi mu muryango w'abana 7. Abo bana 7 bose muracari kumwe baracariho abo muvukana? Yego bari. Hama tubwire rero wewe uko byagenze uko byaciye bikurikirana. Muri make uko byagiye birakurikirana harabaye intambara zidasanzwe. Mama amaze kunyibaruka urabona nyine umwana wa nyuma yaranyibarutse hajya nyine umva umwana ashoboye kubaho ashitse ku musozi mama nawe acaritaba Imana. Muri make ni kuvuga je mama ntawe nzi ntawe nabonye sinzi uko byakurikiranye. Bagerageje kumbwira uko byakurikiranye naciye ntwagwa mu irerero ndaregwa maze kuregwa nyene kugeza aho ntora ubwenge bw'umwana atanguye gufungura. Baca rero baranjana kwa bibi babyara papa. Ntivyoroshe aho hantu hari ubukene hari ibintu nyene ubuzima ntibwari bwifashe neza ndahaba ariko ngerageje kuraba narahabaye baranzize muri ubwo buryo bari bankuye mu irero mugabo ntivyoroshe kuko naho nabandanije mba narahuye n'intambara barandagiza impene mu ishamba rya Nyaganandi ugasanga n'ibigwana ibikoko iki kuko nari umwana ntagira uko nobyifatamwo. Ico gihe bakuragiza ibitungwa impene uwo wari nko mu myaka ingahe? Ndizera ko nari nko mu myaka 3 uko kuduga mu myaka 5. Ariko uwundi muvyeyi wawe umwe papa wawe wewe yoba yarakiriho?
papa yari akiriho ariko ntabwo twari kumwe kuko urumva ko nari nagiye kurererwa kwa bibi wanje abyara papa ndamusiga iyo yaba. Muri ico gihe wowe ubwo buzima uriko urabona yuko umwe nari kuryoheye washobora gutanga nk'amakuru ukamenyesha papa ati papa je ndabona aha hantu ntihanyorohereza? Ntako nabigenza, sinari nzi ko habaho, sinari nzi vraiment ukuntu ibintu by'iwacu bimeze, nabona nyine ko ndaho nyine ariko narabona ko ndushe, sinamenya ko papa ariho. Ariko enjura abo tuvugana bakuru banje barashobora kuza baraza bakaza kwa bibi kuraba uburyo merewe, bagasanga naragwaye amavunja, bagasanga nambaye nabi bikababaza. Ariko muri ico gihe bagerageje kuza kubwira umuvyeyi ati umwana abayeho nabi, nta kuntu twomuzana kugira ngo abane natwe mu buzima turimo. Ariko papa ntiyagerageza kuvyemera, yaravyanka cane, ahubwo tujya naramuhevye nagume hariya kwa nyina ndakurirayo rero muri ubwo buzima kugeza aho bakuru banje babona ko ndushe nobafana ngumye aho hantu. Baragenda rero barankurayo, bamaze kunkurayo baranzana baranshikana urugo rwa papa kugira ngo nderegwe hamwe n'abakuru banje. Ntivyoroshe muri ico gihe, ntabandanije hari intambara kuko ntitwagira uburyo bwo kubaho, yaba papa ntaco yari yishoboje, ariko twaragerageza muri make uko biri kose akatubeshaho. Umaze gushika kwa papa wawe mukabana, ubuzima bwaciye butangura rero kumera nk'uburyoshe gusumba ico gihe waba kwa nyina wawe, ariko watubwiye ko naho nyene yagerageza. Byaciye bikurikirana gute rero, kuko turagomba neza kumenya umaze gutahura bamaze kukubwira yuko umuvyeyi wawe yitavye Imana wowe ukiri uruhinja? Muri make umutama wawe nawe umaze kumumenya wakomeje nyene kubaho gute, byakurikiranye gute? Ntivyoroshe nubwo nari maze kumenya papa, kandi nari maze kuba ndiko ndaca ubwenge, nari maze gushika mu myaka ntushobora gutangura ishuri nk'abandi bana. Ariko muri ico gihe papa ntiyashobora kwemera ko hari umwana wiwe w'umukobwa yiga. Muri ico gihe rero ahubwo ubuzima aho koroha bwakomeje bubandanya gukomera, niho rero twagira dutangure kurwana n'intambara. Haragera aho abana bose babahimiriza kuja kw'ishure, papa ababanyi abantu baramushikira ati shira umwana kw'ishure aranka, avuga ati nta mwana w'iwanje nkeneye ko yiga, bose bazomugu nta mwana w'iwanje nkeneye ko yiga. Ariko Imana yagiye iraca hirya no hino, musaza wanje mukuru arantwara kw'ishure aca aratwomora, atwomorana nawe tumara igihe mvuye kw'ishure tugataha mw'ishamba n'uwo musaza wanje mukuru. Haragera rero hagira mariage, kuko bagiye kuntora agomba kugira mariage umusaza wanje mukuru. Amaze kwishira kw'ishure rero ntabwo yariko arategura mariage. Rero amaze kutwomora aratwomora nyine kuko yashize kw'ishure. Umusaza wanje akomeza ategura mariage, amaze kuzana umugore aca arantwara tubanayo kuko papa yari yatwomye kuko mu mpamvu z'uko nari nagiye kw'ishure. Rero amaze kuntwara nyene aca abandanya anyigisha. Amaze kunyigisha byari byoroshe, sinari nzi impuzu nziza, sinari nzi ibirato byo kwambara. Muri ico gihe kandi twarabibaye nuko nyene kuko nararaba ubuzima turimo, nkaraba famiye, nkavuga umutwaro nari mfise wari wo kwiga, navuga nti Imana ubushoboza nkashika kw'ishure, ivyo bindi navyo ntaco bitwaye. Urumva umusaza wawe niwe yagutanguje umwaka wa mbere, aragutanguza nka mushikiwe, yuba yarakwigishije kugeze nk'umwaka wa kangahe? Byashobotse gukunda ko ashobora kunyigisha, narize aramfasha. Amaze kugera mu mwaka wa gatandatu yaciye atabaza imiryango, aravuga ko uwo mufasha kugira ngo baze bantore barabe ko nokwiga. Imiryango imaze kukwakira yaragusomesheje nayo, urumva yuko uri mu buzima nyene bw'abandi bana ukurikirana ishure wiyaguye wisanzuye? Muri make hamaze kuboneka umwe mu muryango
twarasenze Imana kuko nakuze ndi umwana asenga cyane. Ibyo byose nubwo nabicamo nanigana kugenda ku ishengero, kandi nubwo nagenda ku ishengero kuko ntabimenya, narara mu ishyamba, sinarara mu nzu, narara mu ishyamba kuko byumvise ko nagiye ku ishengero zaba ari intambara cyaba ari ikindi kibazo nkemera, mugabo nkashikira mu ishyamba, mugabo nagiye gusenga kuko nari numva nyene nkunda Imana cyane kandi ari umwana mutoya. Rero haciye haboneka muyomba wanje ari Makamba, araboneka aravuga ati kumwe no wumva canke nobona abana bakomoka kuri mushiki wanje byonezera nanje nobakurikirana. Nacora mpamubwira ati ariko hariho abana baba kuri mushiki wawe barushe barahanaha, urashobora kubashikira ukagira icyo bafashije. Muri icyo gihe rero muyomba yaciye aza asanga vraiment ndi umwana kubititse nyene, sisa n'abandi, sinambara nk'abandi, uca ubibona nyene ndabibona kubera ubu ndabona urambaye neza, umerewe neza vraiment. Byose ndabibona icyo gihe uri kurabinyereka, ndabibona kubera ko ubu hariho iyindi ntambwe ngira ngo wateye. Amaze kukwakira mwagumye waciye ugumuba ahanyene mu buzima, aho nyene ivyo byariko bibera ahanyene mu buzima, byariko bibera hehe? Yaciye agutwara amaja hehe kugira ngo ashobore kuguma kurikirana ubuzima bwawe? Muri make ntabwo navukiye mu buzima, oya navukiye aho bita muri komine Bugarama, zone Magara, mu ntara ya Rumonge. Rero navukiye niyo papa na mama baba muri make niyo ababyeyi banyubarikiye. Rero ibyo byose byabera aho hantu. Rero urumva ko muyomba wanje amaze gushika yaciye antwara, umva nari nkoze ko nkuru ngiye mu mwaka w'indwi, aca arantwara, antwaye antwara Makamba, aca akomeza anyigisha, ashira mu bana biwe, aragerageza kumpoza amarira, aragerageza kundemesha, tuko biri kose uzoshika ku ntumbero, uko biri kose uziga, rema nagutoye nka muyomba wawe, nzokora ibishoboka byose kugira ngo wige. Watubwiye yuko papa wawe iyo ugiye gusenga hari ukuntu washikira kubuhiri ugashika nyene ukubitwa neza. Twagomba rero utubwire umenyesha abakunzi b'Ijambo ry'Agakiza TV, muyomba wamaze kukwakira yaraguha ubwisanzwe bwo kuja gusenga? Kuvuga muyomba wanje amaze kunyakira, wari umuryango udahuje ukwizera, ni ukuvuga umugore wiwe yari umutemwe de Jehova, umugabo nawe ari muyomba wanje yari umwangirikani nkuko nanje nari umwangirikani. Ntivyoroshe rero muri ico gihe umugore we yaciye abona ko gusengana nawe ari byo bikurukuru toko no kwikira muyomba wanje. Rero kubera ko ubuzima nari ndimo no kugira ngo nikingire, nashoboye gukwikira muri iyo myaka yose yandeze, nashoboye gusengana na Mukamuyomba kugira ngo bikunde tubane amahoro. Kuko nkirikiye muyomba wanje ku ishengero rya Anglikani ntibyaboneka neza, haca habicuka mu rugo. Ego ibyo turumva yuko ubuzima bwagiye bukurikirana uko nyene turiko bitubwira. Twagomba utubwire umuyomba wawe amaze kukwakira rero ariko aragukurikirana ku vyigwa, amashuri mwayakurikiranye gute? Niho mwahereje amashuri y'intango n'ayisumbuye muri ubwo buzima ariko abakurikiraniramo? Muri make ntivyoroshe, nsiho nahereje, yaranyigishije ngera mu mwaka w'icenda ndakora ku nkuru, maze gukora ku nkuru ndayitoye, igisata bampaye ntibyashobotse ko kiboneka aho hantu kwa muyomba naba, byashobotse ico gisata cyari kure cyane, acabona yuko kuja kuba aho hantu ico gisata kiri ni nkuko yompangira, aravuga ati ntibyoshoboka, acavuga ati rero ngomba mvugane nabo muvukana bamaze kubaka izabo kugira ngo bakwakire uje kwiga i Bujumbura, iyo bubatse bagufashe. Muri ico gihe rero acaranzana ashikiriza mukuru wanje twikirana yubatse nyene aha mu Kibembe, niho yubatse, aramushikira amubwira ati umwana mukurikirane yige amashure abahi wawe. Aha rero niho intambara zatanguriye, niho ubuzima bwaciye butangura gukara. Ntivyoroshe aho hantu kwa mukuru wanje, narahabonye intambara zikomeye, narahabonye ubuzima bw'ubupfuvyi ko ari ikintu gikomeye, ndihebura ndiganyira,
kugeza aho mbona nti Imana nyene yampevye yanyibagiye. uwo musaza we nawe yoba yazanye agatima kavumye gusumbya uko papa wawe yagukurikirana kera? Umusaza wanje yavumye nyuma yanje asengera iyo nari hose kuko nta buryo yari afite bwo kuguma nkurikirana kuko we yari ku gatumba hari i Bugarama niyo yari ntiyavumye. Umva rero iyo yumva ngeze yagerageza kunja inyuma kuntera intege ariko urumva ntako yari gushobora kubigenza bivanye ngira ngo n'amikoro ashobora kuba yari afise ibyo wabona ati jewe vraiment ndabona Imana yoba yarampevye canke none byagenze gute kugira ugere aho ugeze ushobore kurangiza amashuri kuko hatugiye kwarangije amashuri byakurikiranye gute? uko byakurikiranye abantu dusenga hajya dufise Imana, ikiganza c'Imana cyama ku bantu bayisenga. Nuko nakubwiye mu ntango ko namwe ndi umwana nkunda Imana, iyo nagenda ca hose sinigeze ndebukirwa no gusenga nakumasenga kuko narabona ko uko nagenda c'ubwenge narabona ko ubuzima turimwo bugoye kandi bubabaje. Uko nakura numva bavuga ngo kajya karani kamwe kasigara ku ngoyi, kajya karani kamwe kasigara ku ngoyi. Ndavye amaso nkaraba iwacu nkabona nti vraiment ko biri kose hatabaye Imana ntaho tuzoshika. Rero muri make maze gushika kuri uwo mukuru wanje nakubwiye ko nagwaye intambara zikomeye aho nize ntabonekaye iyo ndayikura sinayisaba mukuru wanje nticyashoboka. Uko maze kuhashika kwa mukuru wanje yaranyicaritse arambwira ati uraje ngandi mukuru wawe turabana ariko ndubatse ariko ntuzogire ikibazo ngo kinture, ntuzokene ikaramu ngo umbwire ngo ndayikene, ntuzokene isabune yo koga ngo umbwire ngo ndayikene. kandi congiri yakubwira ati ntuzukenera ikintu ngo ugende kumubwira. Wabone yabiterwa niki? Yabiterwa nuko byari bibuze nyene burundu we wabona abiterwa niki? Muri make sinzigira ngo n'umutima we wabimutera kuko nanje narondeye impamvu abimbwiye ndayibura ariko nakomeje gusenga. Ariko wavuze ngo yari yubatse yarabikubwiye ati ngo nari nubatse uri kurashishuza basi canke uri kurihweza nta bandi bantu base wabona bari inyuma bavuga ati ibi bintu birankurura biratuma ntoshobora gukora ngo nshitse ico mushikanje akeneye rwose nkuko nabavyifuza? Mukuru wanje ntabwo ari umuhungu n'umumama n'umukobwa ndabona ko bagumye byita ko mugani musaza kubera urumva yari mu rundi rugo, yari yabiwe mu rundi rugo. Hama rero ugikora vyihweza nawe nyene muga ntibiri kure cane gose, uri kura vyihweza hari gihe ushobora kuvuga ati bofre wanje cyamura mwanje mu Kirundi muramwanje ivyari byo byose arashobora kuba ngira ngo yobibona nabi nico gitwagira ngo atadodora kugira ibintu bicikire neza. Wowe ubwawe wabihisiguri yahe? Kuko hajya mu mutima harige wibwira ukavuga ati iki kintu kirashobora kuba kiva kuri iyi mvu, nico tugomba rero tubwire. Je muri make ishusho nabiha nabona ko umenga ngira ngo yashatse kwikingira kugira ngo umugabo wiwe nibihave biboneka ko umenga hariho consommation yohava iva mu rugo rwabo kumbure nabo bakabura aho bobikura. Niyo mvu muri uko rero gusenga wavuze yuko wagumye uri umwana w'Imana, wagumye kandi ukunda Imana, ukunda gusenga. Wagiye kuva rero muri iki kibazo kugira ushike ku ndunduro yo kurangiza amashuri bigenze gute? Narasenze uko keko bwije nkasenga kugeza aho Imana ibona ko ndushe kuko urumva ko naje ngiye kwiga mu mwaka wa 11 maze kwiga mu 11 ntivyoroshe. Bumva nakubwiye ko ikaramu nagenda mu ishure ntimfasha, nkabwira abaderege ntimfasha kandi ndashima Imana barabimfashije. Mu mwaka wa 11 baramfashije ishure naririhirwa n'abanyeshure. Uwo mwaka wa 11 wari wiga ku ishuri ryawe? Mwaka wa 11 nari niga kuri lycée municipale ya Rutsibo, niho niga nabaho kwa mukuru wanje. Ndahiga umwaka wa mbere ntibyakunda ko ndangiza umwaka bivanye n'ibibazo nariko ndacamo by'ubuzima ko ntagira uko fungura, ntagira ico nambara, ntagira uburyo bw'ishuri. Warabona none ko abanyeshuri mwigana babikora babikunze nyene bivuye ku mutima cyane ko ari kwa kundi nyene uraza abantu kurenza
Imana yarabajyamo narabona vrema baranyitaho vrema bakamfasha. Rero muri uwo mwaka ho nari mfise n'umubibi abyara mama, navuga nti ndashobora kwitura yaba mu Cibitoke. Maze tugeze mu gice cya kabiri baca barambwira ko n'uwo mubibi yitavye Imana, bakambwira ko apfuye. Ntibyari byoroshe, ikibazo canje cyaciye gitangura kumenyekana no kuri etablissement, kuko muri icyo gihe naragize romoro nyene ndagera kure, ndavuga nti noneho ubuzima burahagaze ko nabi bapfuye, niwe nahora nja kuririra none biraheze. Rero muri icyo gihe nabandanije gusenga, ndasenga, abanyeshuri barandira umwaka wa mbere ariko ntibyashobotse kuhera, umwaka w'11 ntibyashobotse kuhera, naciye ndaburata kuko mu ntumbero z'uwo mukuru wanje yariko aranyirukana nyene arasinya ati ntusubira kubaha. Amaze kunyirukana rero kuko nabona iyonja, nabona sindi bushobore kuduga ruguru ku gasozi yo mvuka, byari biteye ubwoba kuko na papa yari yaramaze kwitaba Imana, yari yaramaze gupfa, sinabona iyonja. Navuga ndaduga hehe, ndakigwa nande, ndasubira Makamba biragenda gute? Cyambaho rero ndi umuntu usenga, Imana yanje rero nari mfise abagenzi bakabona ukuntu ndushe, bakavuga ati Sandrine uko biri kose urarushe, twogufasha iki kugira ngo ubuzima bwawe buronke amahoro. Ndavuga nti vraiment icyo ushaka ko mufasha, mukuru wanje yanyirukanye, sifisi yonja ariko ndashaka kwiga, ndashaka kugira mumfashe ndabiko nakwiga amashuri, basi mba mwibarabara mugabo numve ko ndiko ndiga amashuri. Nico kintu ndumva afise umutwaro. Byarangiriye aho, amaze kunyirukana naratesetse cyane, ndemera ndaduga ku gasozi, ndasanga uwo musaza wanje, ndamusanga ndamubwira ntiyamara aranyirukanye. Avuga ati none ko akwirukanye biragenda gute? Bigenza gute, amashuri arahevye? Ndavuga ati kubw'Imana senga ndumva ko ntaheba amashuri, ahubwo mumfashe nimba muzokwemera kundonkera amahera yo kwiga, je nzogenda nze ndaba mwibarabara. Narumvise hari Bujumbura abana bo mwibarabara barabaho, mugabo nze ndagenda kw'ishuri. Ndi ku gasozi biragenda uko, nzabona nyene uwundi muntu araje, twabana nyene mu Ruziba, yarabona ubuzima turimo aho kwa mukuru wanje n'ibibazo byahabaye kugira ngo anyirukane. Arabona nyene ko ndi umwana afise ishaka ryo kwiga, cyavuga ati je umwana, arabwira musaza wanjye umwana nashobora kumufasha, ariko kumva zuko nanje sinashobora kumwigisha mu buryo bw'ishure, mugano wo muhaha ryama ibindi muzime. Tuba turashimye Imana, tuvuga ati kumbure ngira ngo Imana igira icinzira. Musaza wanje avuga ati ntacyo ko arosaha arara mujane, kumbure tuzokwiranje uburyo bwo kwiga. Caraza aranzana uwo muntu, aratwakira, araduha kurara, muga nta kindi kintu yadufasha. Ni ukuvuga naho ntitwahorohewe, twarahuye n'ibibazo bitandukanye, kugeza iyo abonye, urabona ko weekend abana bazana na ruguru baduga kuzana irasiyo. Hageze rero akabwira abo yaraduhanye indaro ati jya kuzana rasiyo, nanjye nyene nkaranganiza mu kirere, nkavuga ndaja kwitora he muhira n'abariyo ntibafise icyo barya, none ndajahe. Rero ngumyeho ikaba intambara, akambwira ati jewe sindi Croix Rouge, sindi umuryango utabara imbabare, sishobora kugutunga udafise icyo urya, ahubwo najewe mviraho. Urumva ntangura nyene kuruha, ndavuga nti none Mana ko yantoye azi aho tuba, kandi bikaba bigenze uko, none ubu ko anyirukanye ndaja hehe? Nabimaze kugenduka, abagenzi ntibari bicaye, bariko baragerageza uburyo bwose bwo kwiruka hirya no hino, bavuga ati mu mashirahamwe yajejwe kwitaho imfuvyi n'abapfakazi, bakababwira ikibazo c'iwanje ati yamara hari umunyeshuri twigana bimeze uku n'uku n'uku. Imana rero umunsi umwe irantwenza, haba umugenzi twicarana ku ntebe y'ishure, araza arambwira ati jewe ndashaka tujane, arambwira ati ndashaka tujane muhira, hari ndafise bofre wanje yambwiye ngo ndakujane uvuge ikibazo ufise, kuko mu ishuri siniga shitse aramarira ko kwimvira mbi Imana bizogenda gute. Urumva bigenda uko nyene. Rero ndashika ndamubwira nti ejo nzosaba uruhusha nzoza tujane. Tuca rero turatahana, hageze ko dutaha turatahana,
ndashikira uwo boyfriend wiwe arambaza ati wowe bite isawa nari meze nabi cyane avuze ati wowe bimeze gute ndamubwira ikibazo cy'ubuzima ndamubwira iyo nagenda nyura ndamubwira ko tuvukana bantaye ndamubwira ko n'abari banyakiriye byanse aravuga ati none usaba iki ndamubwira nti je cyo nsaba ndashaka kwiga byonyine ariko simbona ko hari umuntu yoshobora kumfasha ngo nige ariko nsigaye ntegereye Imana yonyine arambwira ati genda usenge utekane ndamubwira ntariko numva ijwi rimbwira ko narumvise ko ino hariho igisata cyo muri Caritas ishirahamwe rya Caritas rifasha imfubyi n'abapfakazi ni rero narumvise ko hariho abana bamwe twigana bafashwa n'iryo shirahamwe ntimushobora kugenda mukansabira kugira ngo nawe amfashe ndabe ko nokwiga nshike ku ntumbero aragenda aracumva aragenda kuri paruwasi ya Ruziba ngaho muri Katolika arashikira padiri mukuru arakimubwira ati turafise umwana yaje twitura afise ikibazo yiga mu mwaka w'11 ariko muri uwo mwaka arihigwa n'abanyeshuri bamumenya none mu gihe abanyeshuri naho bazonanirwa adoshaje yadusabye ubufasha mubona mushira muri Caritas tudusabire nyakubahwa patiri ko yoja muri Caritas aho hari muri ya ntumbero yo kugira ngo ntabagwe ubungera hanyine ngeze nico wambajije urumva rero umupadiri aravuga ati ndashaka kumubona timuramuzana tubwire natwe icyo kibazo uko twumvise umwana ashaka kwiga ari mu bibazo twumva ari igitangaza baca rero barantuma ko injuru barahanye randevu na padiri mukuru barantwara ndashikira padiri mukuru ndamubwira ko akundi nyene ibibazo byanje biri arambaza ati kumbure wowe n'ibibazo nk'ivyo uri umwana w'umukobwa ariko ukaba ukibandanya ishuri ndamubwira nti jewe icyo nasabye Imana nayisabye ko norangiza amashuri hama ibisigaye ntabyo izomenya uko bigenza bityo gihe nakunda gusenga ndi kuri eglise wamenga ibyo bavuga byose biko binkorako baravuga kwandika imitwaro ndandika ndashira mu dusimbo ndabika ariko sinibagira umutwaro w'ubuzima bwanjye igihe cyose naguma nandika mbwira Imana urabona ahondi kugira uzugira hushikanye taki cyo musaba kiruta byose uzumbe kurangiza amashuri bamaze kukwakira muri Caritas ukandikwa Caritas niyo yacigume gukurikirana kugira ugere ku ntuze kurangiza amashuri ni saha nigiye gukurikirana oya ntabwo Caritas uwo ico gihe ntiyabandanye ntiyabaye kimfasha kuko ntiyanyakiye ntibari byo bashikana muri Caritas ico gihe baciye umupadiri mukuru ukurumva ko nari nkiba aho hantu nari sabiwe ndari padiri mukuru yaciye avuga ati twebwe muri Katolika turafise ibintu by'imibano nugenda aho hantu ugende usabe ubaze umukuru w'umubano w'abakatolika bahasenga uca ugenda akwandikira urupapuro umubwire ibyo bibazo akwandikira urupapuro amaze kurukwandikira ucuruzana hama ibindi turabimenya mu nyuma maze kugenda rero ndabaza muri iyo quartier ntimundangire umukuru w'umubano muri tujya duseriye musengeramo baca bamunyeretse ncasanga n'ujya mutama afise ubu umviye yari ntumbere yo gutabara uwo mutamu ufise ubu hariho abatamubona n'umutamu wahe yitwa gute muri make n'umutama yitwa bari bwegure François ariwe batazira Zave abenshi muramuzi muri kino gisagara ca Bujumbura canke muri quartier ya Ruziba arazwi cyane azwi mu kugira neza azwi mu gufasha imfubyi n'abapfakazi azwi mu kwitaho ibibazo abantu bagira byose ndamushimira ntahe vraiment amaze kukwakira akagufata nk'umwana wiyumvise gute muri wewe yakurikiranye ubuzima gute tugomba ari dushingira intahe uravye ukuntu yita ku rutare kugira ngo ushobore kubandanya amashuri niwe yatumye ugera aho ugeze uheza amashuri wari kurakurikirana ego cyane niwe yatumye ubu buzima ndi mu munsi niwe yabushikanyemo vraiment kuko jewe ahandi ibyizigiro byari byaheze umugabo yaciye abandaniriza aho nyene nari ngeze
aranyigisha aca aranyakira arandera nk'umwana yivyariye nukuri agerageza nyene kunyibagiza imibabaro arambwira ati muri make nciye ku mayange kuko sinabidondagura iyo byaciye kure ariko yaciye antora uwo mwanya amaze kugira kumubaza kwa mukuru w'umubano twaciye dusubira kwa padiri arambwira ati nimba ari ikibazo uwo mwana afise murazi ko n'abandi mwabampaye atavyisha aravuga ndamwakiriye numvise ko yababaye cyane si wowe nyene muri make yaratunze kubera urumva ko hariho n'abandi yari yarahawe na Ekereziya Gatolika yarafise abandi bana benshi b'imfuvyi eka n'ababa batari imfuvyi mugabo bafise abavyeyi batabitayeho abo bose kugeza n'isaha aracabakurikirana mugaje nagiye ngira ikiganza ciza nta muntu n'umwe mubo yatora canke mubo yafasha nta n'umwe yari bwakire ngo bibane mugabo muri ico gihe jewe yaciye anyakira avuga ati kubera ibibazo yagize ntishobora kumufasha agenda canke ngo ndamuha iyaba adafise umuvyeyi ariko aramwirura canke amuremesha canke amufasha mu ntuze kugira ngo nyene akomere yumva ko umutima wiwe uhumuye muri ico gihe yaciye avuga ati umwana ndamwiyemeje nagumaha ndamukurikiranira hanyene aravyandikisha no muri paruwasi wabo avuga ati umwana ngiye kumukurikirana ubuzima bwiwe bwose atananiye cyangwa atigiriye nabi sinzoshobora kumurekura ngomba ndamukurikirane kugira yige amashuri yaheze kumbure nawe icyo yifuza kimubemo. Uwo mutama wavuze batazira Zave amaze kukwakira agakurikirana ubuzima bwawe gushika n'isaha rero muri make niwe muri kumwe kandi niwe ariko aragukurikirana. Yego cyane muri make niwe ariko arakurikirana niwe turi kumwe niwe muvyeyi wanje umva muri make naciye mbona ko ari we muvyeyi wanje mu buryo bwose. Twagomba rero kugira ngo ushobore kugira akajambo ubwiye abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana kuko hariho abanyagwaruka nubwo atwara umunyagwaruka canke umuntu ashobora kuba akuze ashobora kuba afise ingeso ubona zitari ziryoshe muzo wagiye ucamo canke abanyagwaruka nabo bashobora kuba bari muri ibi bibazo bimeze nk'ivyo nawe wowe waraciyemo. Tugomba rero kugira akajambo ushoboye kubwira abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana kugira ngo bagire ico ubatekereye kazi. Yego murakoze cyane. Hama ico notekerera urwaruka nkanje canke abariko baradukurikirana nuko icambere cyo ntobaremesha ko kumira mu Mana mu buzima bwose wowe burimo ni ikintu cambere gikuru kandi gitabara. Jewe ntaba ndi umwana nasenga hari benshi baba imfuvyi canke bakaba muri ubwo buzima bakabona ati ko ndi umukobwa ngiye kurondera ubuzima mu bindi reka amashuri ndayarangiriza aho nyene nakare umuntu ntaba hari uko yize gusa ugasanga baciye baja mu zindi nzira swate z'ubuhumbu canke izindi ngeso nyene zo kugira ngo bironderemwo ubuzima ucuvyumva nawe. Rero icyo nobahanura nuko bokumira ku Mana canke bakaza bariyegereza abandi impanuro bumva hirya no hino bakaza barazumvira bakunda ijambo ry'Imana bakunda no gusenga cyane kuko je natabawe no gusenga kugeza isaha ndacabumbwe n'ijambo ry'Imana nico numva no batekerera muri make. Sandine turumva ko Imana yaguhinduriye amateka kandi isahuwe neza nico bituma twagumye tubona twenga uryohewe. Rero twaguma tugukengurukire uburyo twagukeneye hama tukakuronka kugira ngo ushobore kuza gushikiriza abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV intahe y'ubuzima bwawe kuko Imana yagukoreye byiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niko uhoraho yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Twagumye tubona ufise akanyamuneza twariho turibaza none Sandrine gabasha ko aryohewe ni gute none turiko turabona ico bivako. Rero turagukengukiye cyane. Murakoze cyane nanje ndabashimiye. Nizere ko nikindi gihe nitwabakenera tuzoshobora kubaronka. Yego cyane. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabashimiye uburyo mukomeza kudukurikirana ibiganiro byacu kandi mukatwemeza neza yuko bibahora kunyota.
rero twagomba tubasabe kugira ngo mushobore kugira subscribe cyangwa sabone kuri page yacu kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubashikira bitagoranye. Kuri microphone yari jewe Alexandre Ndayikorere, inyuma ya kamera hari Jabo. Murakoze.